ndashima Imana yangiriye neza naje mfise umutwaro ngaha ari muvyeyi wanje yaragwaye cane yitura umukozi w'Imana yaramusengeye arakira naje narakize Imana yarangiriye neza pastor ndagera kugushimira ku mutwaro nagutuye ukansengera Imana ibandanyigirira neza inezagira nico gituma nari mpagurutse nshima Imana amen amen amashi menshi cyane haleluya amen nanjye nshima Imana mpagaze ngaha mugabo ni muvyeyi abarwaye imyaka 2 ari ku musego ndashima Imana mvuga ati none jewe ko nafakaye ntagira ivyo zofasha umutamakazi akaba afise itongo none jewe nzogufasisa iki Imana aho tuziriye hano n'uwazanye hano abona ari inzi nari muri protestant rero sitaha ndato gutwara Imana mugabo ntiturabonana ndakutungura ariko naci Imana isimwe amen nakwindwe heze nzabona umukoze kuri Nyagatongo Imana isimwe ndamutsodo mufungurira Imana kwimigisa abandi bazozarano bazogelewe kwa imigisa kupiyere amen abaje hano batwara imigisha y'Imana mu izina ryayo Jana nje kushima Imana yarayimaye kibondo naragiye mu masengesho ahantu habiri babwira ko bazomunesizanye ariko ngarutse ngaha pasiteri yaransengeye abwira yuko tasezariye nzobyara neza none naraye neza amen Imana iri ku kazi yagiye mu masengesho ahantu henshi yashika 2 bamubwira ko azobyara bamugiriye cesarienne mugabo igihe yashika hano Imana iratwereka ko azobyara neza kandi yabyaye neza aho nitwokomera amashina neza Nje gushimira Imana kuba narazanye umusazanje atavuga naje nizeye yuko akira umuvyeyi n'umufasoni we baramumpaye ngo ndamuhosane cyo bagara ngo ndamushane kwa muganga ndamujane kwa pastor amusenge ndamukura imuranja ndamwiyegeza atavuga ndamushikana ngaha baramusengera none baravuga Yesu ashimwe amen uravuga okay Yesu ashimwe nanjye mpagaze hano nshima Imana maze iminsi mfite ikibazo kigoye ndashimira Imana ko ejo narose telefone yo mugisha mu gitondo kikaba cyakemutse amen umwana watujanye reka tusabe mwihangane muzoshike ntaye kuwa 5